Turi isaha zitanu zibura iminota ine turi mu kiyaga ca Gweru, kimwe mu biyaga indwi bigize bisanzwe biri mu ntara ya Kirundo, iruhande kandi ikiyaga kimwe ikiyaga cubatswe. Aha rero tukaba turi kutugana agasozi gasanzwe gateretse muri ico kiyaga ca Gweru, aho ako gasozi gasanzwe gatuweko n'imiryango itari mike y'abantu bahaba. Rero tukaba turiko turagenda tugana ako gasozi kugira ngo tubaze abantu ingene babayeho, kuko biboneka ko ingorane zo batazibuze, kubera ko kugira ushike kuri ako gasozi ubanza kuyipakiza mu bwato. Nuko rero mu kanya gato dusha tubashikana kuri ako gasozi gasanzwe kari muri Gweru, kugira ngo tuyagishe abahaba batubwire ingene babayeho ubuzima bwa misi yose. Aha rero tubibutse ko amwe mu makuru duhabwa na buramatare w'intara ya Kirundo atumenyesha ko ako gasozi gasanzwe kari mu bibanza bisanzwe bigiranirwa cyane n'imyuzurire mu gihe haba habaye imyuzurire. Aha rero mu kanya gato tugira tuce tuyabashikana kuri ako gasozi gasanzwe kari mu mazi, aho mbere abatarahacika bitangaje cyane. Uri kurabona ako gasozi ukiyumvira ingene abantu basanzwe babayeho, birasiga ngira nk'abandi ngo birasiga ubwenge cyane, ariko ni navyo tugiye kubashikira ko kugira ngo tubereke neza. Nari maze kubibabwira ako gasozi nako muriko murabona, ako gasozi muriko murabona imbere yacu, nako muriko murabona ko ari agasozi gasanzwe kari mu mazi, ndetse abantu bava imusozi bakajako barinda gufata ubwato. Ubwo bwato nabwo nkuko twavyiboneye ni ubwato bukozwe mu biti. Murumva rero yuko ibibazo byo ntivyoburana cyane cyane umuntu yiyumvira ingene iyo miryango itari mike isanzwe ibaye kuri ako gasozi. Nuko rero mu mwanya mutoyi duca tubashikana kuri ako gasozi. Nazinutse numva amakuru mu Burundi intara zigomba kubakirwa bijya bigwati. Numvise Kirundo harimo na Kayanza na Ngozi na Muyinga. Sasa rero bijya bigwati twe turavyemera, igihe twumvise natwe turimo mwa bijya bigwati turavyemera. Gusa ikintu twari twameze nk'abantu tumera nk'ababa barahaririye ko byari ibintu bijanye no kutuvana ngaha tudafite aho tuja, kuko twebwe amatongo dufise imbere n'inyuma naya, kandi leta nayo uri urayisaba amatongo, leta nayo biba bimeze nko kuyigora, kuko iyo abahari barundi bari kuyaduha sivyo. Hanyuma batubwira ati mba muratenya twe turiga ku kibazo cy'iwanya, ariko dukeneye ko abana baja kwishure. Batubwira ati rero tuzobakira amazu, hanyuma tubadeplace hakurya, namwe muzoze muraza nk'abantu baza kurima ngaha muvamwa aho hantu kugira abana bige. Aha twagendeye ni kwiri zinga rya Ruyoka riri mu Gweru. Ababene gihugu subwa mbere tubagendera, burabona bugaraniye hagati mu izinga. Iki kibazo twarakibonye tukibona nk'ingorane, hanyuma twarabagirije amanama atari make kugira ngo twumve ukuntu twofashanya hamwe tugatora inyishu y'ukuntu bobaho neza. Ndabona nta mawese bafise, banywa amazi y'Ugweru, no kubacandagisha turinda kurondera ukuntu turondera amato cane cane yabajejwe umutekano y'imoteri akashika ngaha bakabacandaga. Kwiga naho urabona bajabuka hakurya muri musozi wa Gatare, no kuza isoko bayikura mu Gatare. Mbere ibintu byose mu bisanzwe by'ubuzima bwabo babikura barinde kujabuka uruzi. Ikindi nacyo muri 2019 harateye umwuzuri munini cyane utari bwigera uboneka, urabomora amazu yabo. Naraje kubagarukira ko ndabaraba, hanyuma turabona ko batamerewe neza. Bamwe barahunga bagenda mu Gatete, abandi nabo urabona ko hariho n'abahunze barajabuka n'igihugu. Ubu rero twagarutse ngaha kubaraba, bwa mbere mu ntumbero kuraba ubuzima babayemo, bugira kabiri tongere turabe ikijanye n'abaheruka kuhahungukira, abahungutse bagashika kwiri zinga. Muri rusangi rero nkuko mubibona ubuzima bwabo ntibumeze neza. Ku rwego rw'intwaro ikibazo tumaze kukibona, twaragishize mu migambi, turamaze no kugishikiriza mbere n'abadufasha abo dukorana nka PNID
Mu mugambi rero ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu migambi bufise bw'iterambere ry'uburaro no gufasha abahungutse kubana neza nabo basangwa mu kubana neza haratekanijwe ibigwati mw'ivyo bigwati rero mu bigwati twayerekanye ibibanza byo kubakwamwo muri iyi ntara ya Kirundo twarerekanye ubwa mbere ikigwati cegereye ikibanza cegereye hafi y'iri zinga muri site bita Gikurajoro naho hakurya yaho mu mutumba wa Gatare na hari kibanza basanze ari gitoya mugabo imiryango itari mike yobamwo aho rero ikindi kigwati twerekanye ko cyo kubakwa ivumbi nacyo nyene ni kigwati kitari gitoya cyozoba cyubatswe rero muri iyo ntumbero y'iki kigwati cyo ngaha muri Gatare twabona yuko ko ababene gihugu batwemereye ko bova kwiri zinga ubona ubuzima butameze neza mu mazu yo kubakwa boca nabo nyene marona ko ari banaho nikora twoca tubavanga nabo bahungutse hamwe n'abasangwa maze bakazotuma babandanya barimira ngaha mugabo batabakwira izinga kuko murabona urugwaruka ruriko rurahomba harimwo abatiga kubera ubushobozi bwo kuza barajabuka harimwo amikoro make bababwiye ko amatongo ari matoya nta mafaranga bashobora kuronka yo kugira ngo bashobore kuriha vyangombwa byose by'uko abana biga ibyo byose rero tubiravye nkuko leta ijejwe gukingira abene gihugu turabona ko agateka kabo bana katoba kubahirijwe mu gihe boguma ngaha